binari naragukunze mbega iby'urukundo nuko bimeze sinibaza ko byoheze nilikupenda ukunipenda nilikupa penzi langu nalia najuta nalia na moyo wangu ni surprise muzabibona akubabwiye ko dukorana mu bintu by'umuziki turafashanya mu bintu byinshi bitandukanye nikora bona undi muntu ariko muzomubona w'umurundi ni surprise ho nuko nda surprise oya vraiment murindire gato basi bagire commentaire mwibaza ko yo barinde abakunzi ba Impewa TV turabaramukije ubugira kandi tubifuriza kumererwa neza twiza ko merewe neza aho muri hose akabari ornera kuri micro nko muri mubibona turi kuri Hotel Source du Nil hano mu gisagara ca Bujumbura hotel ya kera mugabo iguma iri ku gihe ahantu mushobora gusanga amachambre meza cyane mugasangaho parking nini ya cyane hariho piscine mushobora kuza muragira natation n'ahantu hameze neza cyane mushobora kuruhukira ego tukaba turi muri studio za Impewa TV turi kumwe n'umutumire adasanzwe akaba ari Meili muzi mu ndirimbo zitandukanye ari arabesha niyo nshatse kubabwira kuko aho ni umuca mumenya ego araza kutubwira byinshi reka tumuhe kaze tumwakire hama twongere tuganire turagoye kaze murakoze cyane umeze neza Meili ndashima Imana n'ukuri sa neza gose murakoze niyo bikore make up ego nije nayikoreye no munsi ngabo des fois ndagenda bakafasha nibikeneye ko turagenda ya sa neza trop merci beaucoup so nkuko mubibona ni Meili turaza kumubaza bimwe mu bijanye nawe hamwe n'ivyo ariko arakora mu muziki reka ariko ubwa mbere na mbere tumubaze amazina yiwe yose okay ni Meili mugabo eske Meili niryo zina ryawe canke imeze gute Meili nayo yani igitsina ryanje kuko nari hawe naho narindi amazina yanje ni Mugisha Merveille hama Meili naryo ni izina naronse de muri shine niryo signification merveille nyene kuko hari abadu amazina nyene ya yigishino donc on va navuga ko ari merveille Meili c'est la même chose donc Meili ni yigishino wow bisigura nico kimwe na merveille bisigura beautiful ariko nyene ni muri essence nyene ya merveille d'accord okay turakuzi mu ndirimbo zitarenga zibiri muri uwo mwanya ese ya nizo tuzi cyane okay nizo tuzi gose biragaragara ko donc izo ndirimbo zawe abantu bazikunze bariko batanga ama feedback meza cyane uri kuvyakira gute nawe nk'umuririmbyi nyene kazi abashaka yuko ibikorwa byo bimenyekana bikundwa n'abantu kuko niyo nico umuntu abashaka ni ibintu nishimira gose feedback ziraryoshe ama commentaire aryoshe atera intege atuma numva nosora n'ibindi donc ni ibintu biryoshe kompanye biraryoshe mugabo uri kuradutevya bon umuntu arashaka kwiyumvira yuko ko abantu bariko donc bakunze nka arabesha par exemple abantu bayikunze n'ubunyira cyahari abantu yacaye kuri hit abantu nyene urabibona ku ma konti yawe ko abantu baguma bagira donc ama commentaire nico gituma uriko oya sico gituma vraiment saka bundi ni nyinshi ariko urumva hari bigenda bitewe arona ama problème technique ari byinshi ariko nyene ibikorwa birahari vuba cyane kandi cyane gose muzobibona sinicaye ngo ndiko ndakora ego donc sinavuga ngo ni kwera ngo arabesha ngo yaryoshe cyane ya nibiri nyuma ni byiza kandi navyo biraryoshe twitege nka ryari vuba cyane vuba okay nibaze yuko abakunzi bawe abafan bawe bavyumvise donc bitegure arabesha ntibayive ko mugabo bandanye hariho amakuru avuga yuko wewe na B-Face hoa donc tubibona mu commentaire kuri Instagram ayo makuru nageze kubivuga kenshi ariko nyene sinzi ko turi mu bikundo no ni nk'umu grand frère kuri jewe arankura muziki aranyigisha ibintu byinshi ntabwo turi mu rukundo maze kwisigura kenshi
Okay. Hariho amafoto wagaragaye wambaye nk'abahungu donc wambaye ukuntu nyene batakumenyereye nibyo bintu bishasha bigira biza ego kweki none bavuga ngo nagaragaye ko batamenyereye hari uko bamenyereye donc nabo nambaye amakanzu ego hariho ukuntu nyene dazi umuntu ashaka kumenya style ya Meili akavuga ati Meili dukunda kumubona muri style ya gucyanya yambaye amakanzu par exemple canke dazi mugabo ukabona yahinduye donc urashaka kwibaza ko hari ibintu bishasha agira zane. Bon, uretse iyo style nsanzwe nambara nyene style za gutyo nyene uretse ko nyene iyo foto bace bikeka ko yari ya clip mugabo ya nivyo ariko n'umundi sanzwe mpindura style sikuvuga ngo nama nambaye vya bindi shaka umuntu nambaye mfutano ibitenge tiwa ndahindagura nyene okay. tugarutse kuri ico kibazo ca B-Face bon nakibaje ko abantu bakunda kuvyandika muri commentaire akavuga ngo madame B-Face ibintu nk'ivyo so kandi hariho ibintu byinshi twabonye donc mwakoranye nk'akaro hariho emission mwigeze gukorana muri kumwe babahuje puis donc nta kintu nibyo byarigeze kuhaba canke na kintu na kimwe nabasiguriye no mu grand frère nakubabwiye ko tukorana mu bintu by'umuziki turafashanya mu bintu byinshi bitandukanye dans na kintu na kimwe na collabo basimwa muri ko murategura mukorana ni surprise muzabibona okay iyo ndirimbo uriko urategura nshasha yeje kuvuga ko donc hari ibintu bishasha ugira uduhe est-ce que bari wewe nyene ni uri wenyene canke ni collabo ni collabo n'undi muntu ariko muzomubona wo murundi ni surprise ho nukunda surprise ibaze ko ushaka gushoya kumenya icyo kintu nyene navyo nkunda kandi n'abandi ntibabikunda oya vraiment murindire gato basi bagire commentaire mwibaza ko yo barinde ego no murundi yo barinde muri commentaire abacamushira okay hama ndashaka kubaza wewe donc ubu niho uje peut-être ko aho ukorana no minsi iheze ubu mugabo ni uri kuraboneka cyane ushaka kutubwira n'uyuhe muririmbyi w'umurundi woba wari wararabiye ko canke donc ukunda kurusha abandi donc wumva nyene ari worabirako ese ndabakunda sinavuga ngo niyo canke uriya nabambendere préfère ese ndabakunda umuntu asaragira umuntu ze ari préfère bon sindamubona neza ngaha mu Burundi kubera sindabi inspira ko kwera nsanze ndi ibintu by'amakaroke donc usanga ndabira kubanda ariko muri en général uvuga ngo bari ivyo b'abarundi cyo usanga nyamvuga ati bose ndabakunda ko umwe wese aba style isangije yeah donc sinavuga ngo nuyu canke nori okay reka ntacho okay hama niyihe collabo yawe donc wifuza bon ari gihe wifuza kugira collabo n'umuntu kwako atari hafi ukabona ko bidashoboka mugabo guti uwo muntu ndonse collabo nawe byari byataje ninde collabo yose iri hanze kuko yamaze kumenyekana ngaha mu Burundi abashaka no kuviza hanze naho kugira ngo abe au niveau international donc collabo yose ya hanze y'umuntu ari azwi yonjohera cyane sinshaka kuvuga ngo n'uyu canke uri birankora cyane kuvuga ngo uyu canke uri n'ubumenga hariho hose bari opportunité kuri jewe hariho ikintu donc imyidogo y'abaririmbyi b'abarundi donc bakunda kuvuga ngo aba DJ bo mu Burundi ni bakunda kuvuza indirimbo zabo urumva aba DJ nabo bakaca bavuga ati tuzivuza gute kandi nabo badasohoka bataza ega ni bazivugiriza abo baba abaririmbyi je no vumega bazivugiriza abarundi babaje kuryoherwa banazimenya kuko guja kuvugiriza umuntu ntazopfa amenye ko indirimbo ikora ipromotinga canke iki mugani ko kenshi baba bakunda kuvuga ngo indirimbo z'abarundi ko ntiziryoshe ngo na effort bashiramwo ngo menga nyene ni ibintu nyene ngo biraho ariko je tuvuke nabo nyene bakwiye gushigikira ivyacu kuko ni twebwe nyene tu ego barashaka kubashigikira mugabo bana nk'umu DJ akazi kiwe karyoyo haje abantu iyo haje abantu basohokeye abantu bari ngaho onya rero donc bo baca bidoga ati twebwe tuzivuge
kandi nabo bataza kudushigikira donc mu kudushigikira kwabo nuko baza aho tuba turi bakaza donc wowe uvyumva gute nka wewe je numva umenga sanaye nava none noba ndiko noba kuva kuwa mbere gushika ku gatanu ko hari amabar menshi ari aba DJ benshi noba ndiko ndagenda ngo kugira numvise ko indirimbo yanje bayigira no mugani ko akundi ko gushigikirana kuko nawe iyo bagize ama mix turayumviriza turayapartage nyine ndazi mugabo niko gushigikirana nyene gukunda ivyo wacu cane cane kuko uriya none se ko acavuza Diamond abase muri yo bayiwe donc je trouve que kogira cane mu gufashanya kwa atavye kuraba ngo sinza canke ngo ndaza okay donc habeho gukorana utarindiye ko umuntu arinda kukubona ngo canke ngo agushimire en retour ufashe umuntu atasho witeze ko ari gukorera bariko baragira ibintu vyo kwitoza muri Amicale des Musiciens donc ni bishasha kare hariho donc uwatwara tigeze atorwa donc mugabo unya bariko baritoza kugira ngo barabiko hari ico vyotanga wewe uribaze ko hari ikintu vyo kwameliora donc mu muziki w'u Burundi mu gihe hobaho nk'umu president canke abatwara bemewe n'abanyagihugu bien sûr woshaka kutubwira ko abanyagihugu canke abaririmbyi nibo no nashatse kuvuga abaririmbyi abaririmbyi nibo babazi ico bagona ivyo bashaka mu muziki wabo iterambere donc uwo muntu wese atahura akamara ko umuririmbyi n'umu producteur je niwe noshigikira noto bon bose bariko baravuga ko donc badoshigikira abaririmbyi none ni giki wewe nka wewe nk'umuririmbyi uri kuri terrain ni ikintu ubona yuko bagikoze kibaye canke bashizemwe inguvu ico kintu donc kikagenda neza ni giki wosaba ukabona ko cotanga ndazi akarusho mu muziki ni giki wosaba d'abord ko twakwidegembya muri ntozeya gukora ama concert ibintu bimwe dushaka na droit d'auteur y'umuririmbyi hama na poids y'umu producteur kuko uriya muntu burya umuntu atuma indirimbo igira valeur ahanini cyane nibaze ngo nijwi umuntu aba yashizemo hariho n'ubugira production gukora audio kwa donc nabo nyene bagiye barashigikirwa navyo biratuma twameliora qualité y'ama audio kuko je trouve que ni turashikaho aho nyine dushaka gushika ko indirimbo si kenshi uzamva ziri muri ziri qualifié au niveau international donc kuri jewe nico mbona yuko ari co kikeneye kugira ngo umuziki wacu utere imbere urakoze hama biraboneka ko wewe waje mu gihe ama réseaux sociaux ari à la une ibintu byose ku ma réseaux sociaux donc akantu kose kuri réseaux sociaux biba byamaze kujako uribaza yuko ama télévision en ligne canke donc ama réseaux sociaux quoi uribaza ko hari ikintu ariko araterera mu guteza imbere abaririmbyi bo mu Burundi cyane gose ça fait partie ni media byose bikora muri media muri kintu cyose business ikeneye advertisement so jemba mona ari promotion tuko turagirana na twese kubera we tuba turiko turafashanya hama wo buranzi hariyo n'abatanzi biciye donc bakamenya biciye kuri televiziyo nkuko hari abashaka kubona ikiganiro twakoranye bagahita bamenya televiziyo yanyu donc ni kwa kundi nyene ko gufashanya n'ivyo abantu bagomba gutahura et dans les médias barafasha cyane wowe batuma kwanza tugira naho dushitse none kubera iki usanga hariyo abaririmbyi banka donc batariko baremera gutanga ama émission ugasanga bafise ubwoba par contre naguciriyemo hari ama TV amame usiretse ko aba bashaka kumenyekana nyene kugira ngo ugasanga nk'ikiganiro mwakoze barahinduye titre ugasanga ivyo yanditse naho bihuriye n'ivyo ariko aravuga donc byo nyene byaratuma je personnellement naravuze ti je nzuza ndatora urumva ugasanga mwakoranye n'ikiganiro n'umuntu yahinduye complètement ikintu cari muri content y'ivyo mwaganiye nako capareza muri titre donc birababaza nk'umuririmbyi biracafuza urumva nico gituma benshi bavyirinda donc kuri wewe
wewe donc ikintu wosaba aya ama TV en ligne nuko bovugisha ukuri sivyo njane nakamaro ko kubesha ndetse ndababesha oya juste hari gihe si kuvuga ko ataba yanditse donc ataba yavuze ibirivye hari gihe avuga ijambo ntariheze akanexagera kwa canke niba yavuze akantu gaca bihinduriramwo akavuga ibindi bintu mugabo urumva muri content ko abari vya bindi nyene mwavugana nta na gato nibaza ko ari nko kugira ngo aryoshe ni pour attirer l'attention ya ndabitahura mu kugira publicité utegeza gushama kabijya par exemple ko hari gihe barenza nawe urabizi quand même ya hari gihe barenza ya ndabizi ko hari habarenza mugabo still nibaza ko iconya sinzi boza bararaba cyangwa boza bararaba muri kwa gufashanya nyine kuko naco bitwaye mwanditse ati mail yaje kuri source dinire tugira ingene ibyo kwarategura voilà mugabo urumva ngo turamuvumbuye niko ibi ari ibintu bicafuza kandi bitaba biryoshe nyene ku muririmbyi oya bon okay reka je nibaza yuko ari hobaho kumvikana kuganira ukavuga ati mfise iganiro tuza kuvuga ibi nibi hama ni nabiposta bizameze gutya n'ibinzogira ukabimenya akaprova ati je suis d'accord ko ivyo bintu birekura bimeze gutya apana yuko uzobona ikiganiro cagiye ko hamwe n'abakurungikira link eti mail ibiri biki hamwe uvuga tanga uko bigo nyene ni entertainment nukugira baryoshe ariko naho nuryoshe ngurenze hapana gurenza no ukarenza ukaca uvyonona bica bicemera nabi oya nana kimwe movera oya nibaza yuko bazogenda barahindura hari ababikora mu kutamenya peut-être bazukora uko nyine biteza kugenda mugani baze ko abantu bazogenda barakosora hama turashaka kugusaba jewe n'abafanzi bawe n'abandi bagukurikiye bari bamaze bagire commentaire ndababona bazavugira commentaire turashaka kugusaba acapella ya arabesha ego kandi apana kantu gatoyi cyane uramfasha ariko uramfasha je sinzi kuri mwabo bafanzi usanga ko arambwira ibintu usanga niyo yarabesha na yate jewe arabesha twagiye byaca byononekana aba ndavyica byononekare jewe naragize ama challenge y'abafanzi bazaramfasha kuririmba nawe bose ahubwo umbwira wowe n'abafanzi uhora uselection ko bose babigize neza oya vraiment bose umpaye video ndayishira jenzo gwa video oya ngirira agapati na gato ndagukurikira ngira kuzi natangura ndagwerekeza ariko mana arabesha oya urupfina karabesha ndagwerekeza nzoguhana video baby nari naragukunze yeah mbega turukundo nuko bimeze sinibaza ko vyohese nilikupenda kunipenda nilikupa penzi langu nalia najuta nalia na moyo wangu kumbarambesha arabesha kumbarambesha arabesha kumbarambesha kumbarambesha arabesha mugana arabizi quand même atest wa oririmba he numva no kurekrita gato turaririmba mail urakoze nibaza yuko bon ugize gatoyi kubisanzwe mugabo ntaco uwikeneye arashobora kuja ku ma platform yakoresha tujamwe link kuri YouTube wandika arabesha mail tugira subscribe niwibagire cyane cyane kubera hariyo iyindi iri hafi n'umutike urashaka kuvuga nuze izina ukoresha ku ma Facebook Maily official host kuri Instagram, Facebook na Twitter. Okay. Reka tugushimire dusaba abadukurikiranye yuko bogira subscribe bahagira like kuri iki kiganiro nimba bagikunze hama bagira na commentaire uko ikiganiro bakibonye mutibagira kuja gukora subscribe kwa Maily official no kuri Instagram ahakoresha hose hama indimo ngira izira hari kumari iTunes ego okay reka tugushimire hama nitwagutuma ko hanyuma uzotwita cyane gose ni nabona iki kiganiro cyahinduye titre bien sûr
oya twari ibyo ntabyo tubwira reka tubyizere ko twe mutambere ntitubeshe sawa ni bon murakoze cyane c'était un plaisir n'undi munsi nzobamagara nzokwitaba n'akahe kajambo ka nyuma wobwira abantu badukurikiranye ndabakunda cyane hama Imana ibahetakire mwandaye mushigikira ibikorwa by'abarundi kuko nivyo vy'iwacu nivyo mwege mutuma dutera imbere ya sino kwivugira kuko nanjewe ndimo ego okay turabashimiye mwadukurikiranye gushika kuri kano kanya twizera yuko ibiganiro byacu bishika kuba byohera naho ubutaha peace bye